Shalom shalom bakunzi ba Holy Canaan TV ndabaramukije ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mumwe wese aherereye kuri micro Justine Haziyo ndi kumwe n'umutumire ndamuhaye ikaze aturamutse yongera natwibwire kazi. Murakoze ku mazina nitwa Muri Specious nkabandi umukozi w'Imana umupasiteri ndabaramukije abakunzi ba Holy Canaan TV Mwami Yesu abampezagire. Murakoze cyane nkuko bisanzwe tubikora kuri Holy Canaan TV imbere yuko dukora ikiganiro turabanza tugasenga. Turamusavye rero pasteur abanza dusengere kazi. Murakoze data mu izina rya Yesu Kristo uri Imana yera kandi uragororotse uri Imana y'inyobotwari Imana ikomeye Imana atahwanya nayo turagushimiye umwanya mwiza duhaye kuganirira abakunzi ba Holy Canaan TV mu izina rya Yesu Kristo tubanje kugushimira ko watugiriye neza ukaduha no mwanya turagushimiye kandi kubwa Yesu Kristo turi hano kubwo amaraso yiwe kubwo yatwitangiye akatwereka inzira y'agakiza uragahezagirwa rero Kristo Yesu tugiye kumara kanya tuganira rero Mwami Yesu Kristo ntabari twebwe ariko mu wawe yera abo baturongora mu byo tuvuga byose urakoze Yesu kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu tubisenze. Urakoze cyane kazi rero mu kiganiro uno munsi tugiye kumva intahe ya Muhimpundu ingene yinjiye mu muhamagaro. Dusanzwe tubizi canke tuvyumva yuko akenshi ngo abapasiteri bakunze kuba abagabo igitsina gabo. Mbega wewe kuba uri umupasiteri w'umukenyezi birakorohera? Biranyohera kuko nkuko Paulo yavuze ngo byose tubishozwa na Kristo Yesu aduha inkomezi kandi hari n'indi jambo rivuga ngo afata abanyantege nke akabahindura abanyenkomezi. Rero kubwa Kristo Yesu turabishobozwa nawe kuko umwana w'umuntu naho yoba ari umugabo ntashobora gukora adahawe inkomezi n'Imana inkomezi zampwemu yera. Ego musanzwe mwubatse? Yego ndubatse. N'abana bangahe? Abana 5. Wahamagawe utararonka abana canke wahamagawe waramaze kwibaruka? Burya rero guhamagarwa umuntu hari igihe cyo guhamagarwa hari n'igihe cyo kwinjira mu muhamagaro. Okay. So guhamagarwa nahamagawe ntarubaka ariko ninjiye mu muhamagaro gukora ninjiye mu muhamagaro naramaze kubaka mfise umwana umwe n'inda y'umwana agira 2. Birakorohera nyene gose ico gihe ufise inda vyagenze gute kugira ngo utangure kwinjira mu muhamagaro nyezina? Kugira ngo ntangure kwinjira mu muhamagaro nyezina reka dusubire inyuma kugira ngo tubigende neza ngene vyagiye bikurikirana ngene natanguye guhamagarwa. Iyo umuntu atanguye guhamagarwa ntabazi n'ivyo arimwo. Burya Imana ntiguhamagarira mu kivunga canke guhamagara abantu bumva. Je nahamagawe mpejeje amashure nari mpejeje nize MNS nari mpejeje mu mwaka wa 2010 nari ngiye gusenga nari mu Catholique hariho communauté bita communauté y'abashomenef twaragiye muri retraite Igitega turagenda gusenga twamara isomene yose. Rero umunsi umwe ari mu ijoro nagize inzozi none navuga ko nahawe umuhamagaro. Ico gihe mu 2010 nahawe umuhamagaro. Mu 2015 ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Mu 2016 mu kwezi kwa 12 ndasengerwa umukozi w'Imana umupasiteri candijira mu mirimo y'Imana. Nimba atari banga mwatubwiye ko mwagize inzozi mwatubwira izo nzozi ico zasigura neza arizo? Ico gihe sinashoboye kuzitahurirwa ariko uko nagenije mu muhamagaro naciye menya ko cage hari ico nahamagariwe kuko ico gihe sinamenye ivyo ari vyo ariko iyo ari ikintu Imana iguhaye ntunacibagira kiguma muri wewe. Rero ijoro rimwe twamaze nakubwiye ko twamara isomene hari umunsi wa 5 mu ijoro ndagira inzozi nari ndyamye ca ndabona umuntu ahagaze impande yanje aca aranyereka je mvuka ruguru mu ntara za ruguru. Rero nabona umusozi w'iwacu umusozi epfo haba hari amazi haruguru ari ku mutumba mbona ndahagaze ko ncanerekwa undi musozi wo hakurya y'iwacu munini gose uri kwa abantu
benshi cyane gose bari bikoreye umusaraba, wari umusaraba umwe bawikoreye bose, mugabo umusaraba munini cyane barushe baremerewe. Wa muntu ahagaze impande yanje arambwira ngo wabonye bariya abantu? Ndavuga ati nababonye. Ngo rero none ndagutumyeko. Nca numva ndanashavuye cyane, arambwira ati ariko urabona nyine bariya abantu barushe baremerewe. Ndavuga ngo na Yesu ntivyagenze kurya, ntiyikore n'umusaraba ungana kurya, ntihora ndabibona muri filime. Uwo muntu aca arambwira ngo karya gatumba kamwe Yesu yikoreye umusaraba ku isi yose. Nca mbona ndamanutse ndagera ahantu mu kiyaya, ahantu bahora barima ibigori hegereye uruzi n'ibiraya, mbona hari inka nyinshi cyane gose. Mbona wa muntu umwe yanyereka, nca ndamusanga aragiye aho nyene, aca ampereza inkoni, aca ambwira ngo ragira. Nca ndikangura, nikanguye ntajya nkiko ndumvira mbega ndosiki. Nca itiro kaca karaza, nca numva ijwi rimbwiye ngo ti sera prophète. Nca nikanguye nyene ntajya ndiko ndazazanirwa, nongera agatiro ko kaza, haca haza umuntu ahagarara imbere yanje. Wa muntu nyene ahagarara ku gitanda iruhande yanje, arahagarara. Nari nsinziriye ariko namubona ahagaze impande yanje ko nkanuye niho ntamubona, mugabo ico gihe mpumije sinziriye naramubona. Aca arambwira ngo vyuka utore Bibiliya, aca mu ijambo ryo muri Samweli. Sinari nzi no kwarondera, nabwiwe ngo vyuka ngo soma Bibiliya ngo hanahana. Ndarondera kuko twari dufise muri Katolike twakunda gusoma Nouveau Testament, Injili, ni ukuvuga ubwuzure bushasha niko babwita. Ariko ico gihe twigishwa n'umupasiteri yava muri Cote d'Ivoire, batwobeje gutwara Bible yitwa Tobe, yo yari mu Ancien Testament na Nouveau Testament. Twari yari mu Gifaransa. Nca ndaharondera ndahabona, nca nsanga mu ihamagarwa rya Samweli. Nca ndiryamira nyene, ndasubira ndiryamira, mugabo umuntu aca arongera aragaruka, agatiro kagarutse yongera kumbwira ngo vyuka gusoma hanaha. Nca ndasanga ni muri Yeremiya, rimwe ihamagarwa rya Yeremiya. Umutima ucurasanukwa, nca ndavuga ati buryaye Imana igomba ko mba umubikira, kandi mu vyo nari naje gusaba hari imitwaro nari naduganye imitwaro 2, ko nari mpejeje ishuri, nari ngomba akazi, kandi nari mpejeje ishuri, nari umukobwa urumva ageze kubaka, nari nkeneye n'umugabo. Nca mbona ngo ni ububikira, kuko nabona ko nari muri Katolika, nta bindi nari nzi kwihebera Imana, uri umukobwa umubikira. Numva ndababaye kuko sinavyiyumvamo. Nca ndafukama hasi, ndavyuka ndafukama hasi, ndavuga ngo Mana nta bubikira ngomba. Nca ndasubira ndaryama. Subiye kuryama nyene, wa muntu aca arongera aragaruka aramvyura, hamwe ngo vyuka ngo tora Bibiliya usome. Nca nsanga ni ihamagarwa rya Yesaya, ahantu ndaharondeye. Numva ndababaye, ndavuga ati Mana kubera iki nza gusaba umugabo ukambwira kuba umubikira? Numva afise umubabaro mwinshi. Ndasubira ndaryama, ariko nsubiye kuryama wa muntu yongeye kugaruka nyene, asubira kumvyura, ambwira ihamagarwa rya Aburahamu. Ndahasoma, numva ndababaye, nca ndavuga ati umva wa muntu ubwira ntuwongere kugaruka, kuko sinabishaka, ngomba sinsubira kuryama. Naciye mvyuka negamira ku gitanda mera gutya, mugabo naho nyene agatiro kaca karagaruka. Ko ngiye kugaruka wa muntu aragaruka, aca asubira kumvyura nyene, aca ambwira aho nsoma, nsanga Yesu ariko atoranya intumwa ziwe 12. Nca ndabona ati Imana ntawushobora kuburana nawe, rero kushimye ko mba umubikira, ntabara undeke, umpe umutima wo kubikunda, kuko je nta mutima ndabifitiye. Nca ndaryama, wa muntu yongeye kugaruka, nca ndikangura. Twamanuka ari samedi bukeye. Muri Katolika ico gihe muja kugira muri retraite, haba hariho abantu banaguye muri Mutima Mweranda niko bavyita. Rero barabakompanya kugira ngo babigishe, urumva barabaca mu migwi, hakagira umwe abaraba, ugize ico ubona ari inzozi, ugize ico uzazanirwa ari ijambo ry'Imana, ukagenda ukamubaza. Rero abo bantu ico gihe twamanuka tugira tumanuke, uri umwe baragusengera ari 4, bakaca batora Bibiliya bakazingura, umwe wese akazingura, akaca asoma umurongo aronse. Bose rero baratora Bibiliya ko ari 4, barasoma imirongo umwe wese yaronse. Nca numva bambwiye ngo ni witaba umuhamagaro. Nca ndamanuka, namanutse mbabaye cane gose, nta munezero namanutse mfise na gato, kuko ivyo nari nagiye gusengera siyo nyishuri ari ndose. Ndamanuka nshitse muhira, ariko nshitse muhira nsanga narishuwe, akazi nasanze narishuwe, nasanze barampamagaye mu Rutana. Nca ndaduga mu Rutana ku kazi. Ivyo rero vyaciye biherera ngaho. Nca ndabandanya akazi, ndakora akazi imyaka 2, nakoze imyaka 2 mu Rutana.
ca ndaza kugira mariage ino nje kugira mariage ino ndubaka mugabo narayibuze invitation je nari umwigisha narigisha nababwiye ko nari nize muri NS nize igifaransa nari umwigisha w'igifaransa ndabura invitation mbuze invitation ca mbona mengo ubuzima ntibuzonyorohereza kuko umugabo yoba ari ni Bujumbura nanje nkorera mu Rutana ca ndavuga ati reka nsabe mise ya disponibilité kugira ngo nze nsubire ku kazi gusaba akazi mu nyuma hama nsabe akazi muri privé ca ndasaba akazi muri privé ndakaronse niho naca nza kurondera ibipapuro byo kugira ngo nje kudepoza mugabo ndiko ndondereza impapuro ngo nje kudepoza narabuji numva ijwi rimbuza rimbwira ngo erega we nta kazi uzokora nta kazi nzokora ndavuga ngo ndiko ndibwira nibiki izo mpapuro ndazitunganya zose ndaduga ngire ndafata imodoka ngo nduge ico gihe ndibuka ngeze mu rugo ngire nduge numvise ijwi rimbwira ngo subira inyuma usenge kandi mu bisanzwe ntivyari kameremere kanje naravyuka nkagenda uko nyene aho nibuka gusenga cese ndavyibuke ariko ca ndatanga isakoshi ariho twari tuduganye ndabwira ngo fatira nje gusengera urugendo ndasenga mugabo mvana na ryajwi ngo ujanye ivyo bintu hewe kutazokora akazi turadugana na ryajwi ndagenda turafata imodoka tugifata imodoka narumvise ijwi muri jewe numva mwe n'umuntu ambwiye ngo rega ngo satani ashobora guteza accident ngo abantu bose bagapfa ngo nanje numva mwe ndiko ndamusubiza ari jewe ati oya Yesu nawe yaramunesheje abantu ntashobora kubazigama tugenze gatoya twagize accident mbi cane gose ndafise ama cicatrice ku birenge ku mirundi amaguru yagira acika abiri yose vya bipapuro vyaki casiga ngaho urumva aho mu modoka bankuyeyo nyene banyiva kibabanzana kwa muganga abo mwari kumwe abo twari kumwe barababaye ubwo ntawapfuye kuko ndibuka ico gihe mbwiwe n'ivyo naciye ntangura gusenga je ntanguye gusenga sinari nzi no gusenga gose mugabo numva ndiko ndasenga kandi gose mvuga gose mu modoka numva ndiko ndasenga mvuga gose Imana rero atuzigama ariko bimwe nagoma mbwirwa ngo kuko je nagenda kuranje gusaba simpeve ndenza ntarasaba mise ya disponibilité ngo bahave banyandikira desertion nivyo nase n'ukunda ko ngenda naciye ntinya ikintu ciswe imodoka numva kuduga nasuye kuduga heza imyaka 2 mugabo entretemps nari naronse akazi muri privé ca ndakora muri privé nakora mu Gihosha muri privé ubwo igihe kingana gute naragwaye amezi 2 ico gihe nagira ngire mariage nagwaye amezi 2 ariko ndakora mariage kuko nari naretse gusubirayo mu kw'icenda nca ntegura mariage ndegera mu kwa mbere hama rero iyo accident ndayigize ndiko ndazi ngene nabwiwe ngo ntuzokora kuko imbere muraja kumva igituma nabwirwa ngo nta kazi wowe uzokora ndakora akazi ko muri privé ndakora no mu yandi ma privé mvakata naho nagize mariage ndavyara umwana wa mbere ndavyara wa kabiri mfise inda niho hagwara mutoyi wanje sinari ngiye kubyo kwakira agakiza nsubiye inyuma hari agakiza nigeze kwakira harya umuntu muhura akakubwira Yesu iyo 2010 nyene aho mu kwa kane niho nagize inzozi mu kwa 10 niho nagize inzozi ndi Igitega mugabo mu kwa kane naragwajeje mukuru wanje muri CMCK namugwajeje ari ku mfiro ari muri koma haraje umukuzine aransengera aranyakiza Yesu numva nakire Yesu je mu bihe numva mengo sivyo kumwakira numva mengo ico Yesu yonkorera kuri mubikira ucerekwa urumva ntiwigeze utahura ivyo Imana ikweretse wabona ko sinabitahuye ariko kandi umukuzine yasengera nanje ico nagomba ko hokira uwo mukuru wanje mugaza kumbwira ivy'agakiza kiwanje ngo nkumva mengo yombwira ivyo uwo agwaye ari kumfiro ariko Yesu nabonye ahamagara ko agomvye no mu bihe iyaje aza mu bihe ivyo ari byose unezerewe ubabaye iyaje kuri wowe araza rero je yampaye agakiza mu bihe bitari byoroshe mu bihe vyari bibabaje ndiko ndarira merewe nabi kuri mukuru wanje yagira apfe
ariko ndakira agakiza numva rero iyo mbuto yangumyemwo ngomba mbwira iyo mbuto aho yagiye kugaragarira ni mu 2015 naho nyene hari ukuntu Imana yabigenjeje urumva jewe nari mfise nari bwabo bikene nabonye ko atabwo nzojamwo ko nari narakoze mariage cyambona ko narose kurota nyene kugira abandi bose barota inzozi nyene zitagira insiguro nagiye kumenya ko zifise insiguro maze kwinjira mu muhamagaro uva mu 2015 niho naciye mbatirizwa naho nyene nagiye mu gakiza kubera mutoyi wanje yaragwaye barabisha agwaye ca numva ndi ku kazi numva umudamu avuze ko yakize igitigu kansera mu gitigu ca nabaza ati hariho abantu basengera umuntu agakira ngo yego sinabwiye ati okay njanayo rero caranjana ahantu hari ahantu ku Karago abantu bazi ivy'amasengesho ku Karago barahazi ndagenda baca baramubwira muri okade baramusengera acarakira aho ko ari jewe naciye nkizwa aho ko ari we yaciye akizwa nije naciye nkizwa ko mbonye ingene nakize naciye ntangura kwinjira muri ivyo bintu vy'abakizwa rero ndinjirayo ndasenga nyuma nagiye kwinjira mu gukorera Imana rero akanya gato jewe naranavyanse ndavuga toya ntaragera ko nsengerwa ndacara umwana mu gakiza byavuga ngo umwana mu gakiza maro imyaka mazeyo ndavuga ati ntibikunda babimbwiye ko ndavuga toya mugabo nkumva umuhamagaro muri jewe mugabo nkona ko igihe kitaragera ariko Imana icintuma ko umuntu aramubwira ngo genda we nzokwigisha nka Dawidi nzonyigisha nka Dawidi bivuze iki tuvuze ko ukwiwe gusengerwa ariko nkuko Dawidi yasuzwe ko amavuta akagenda inyuma y'intama nawe amavuta emerewe yasukwe ko igihe cyo kwinjira mu muhamagaro kizogera ndemera ndasengerwa ndakorera Imana nkorera Imana nkiri mu kazi nkora akazi narigisha kuri Ecole Intercontinentale do Bujumbura yari mu Gihosha narakora mu vakatari ahantu bita kuri Lycée Africain mu Nyakabiga naravakata no ku Musaga kuri Ecofoe ku Musaga hama je nkaguma numva ijwi rimbwira ngo heba kazonkorere ndavuga ati ubwo n'ubujuju ntivyakunda sinoheba kazifise umuryango ndiko ndavyara abana iki vyankenerwa ni vyinshi ubwo n'ubujuju si Imana ikirambwira nta Mana yombwira ivyo mbwa iryo jwi rirananira gose rimaze kunaniza gose ndavuga atoya ko bimeze gutyo reka mpebe hahantu mvakata ngume aho ndiangaje aho n'umupermana ca ndahaheba aho navakata ku Musaga ndahaheba aho navakata mu Nyakabiga ca ndahaheba ca nguma n'umupermana ariko mu 2019 niho naho nyene ko umuntu yaravuye muri Kenya aransanga ku kazi turavugana turasenga carambwira ngo aho ifo muri hôpital militaire hoba hari umuntu agwaye agira apfa Imana igomba yuko usengera umubwira umwakiza Yesu abone ubugingo cyangwa Imana inamukize nawe ukaba uri gutanga examen ngaho wowe wokora iki kwabwiye Imana ngo uzoyikorera ukora none wokora iki bibaye umwanya umwe woheba uwo muntu agapfa akabura ubugingo wumva woburonka woheba aba bana nabo uri kwa examen umva akazi utaba utagakoreye amakosa n'Imana deje wikoreye amakosa niho wakoze akazi uko ico wasezeranye mu kazi ca numva ndatsinzwe kuko hana nabwiye ati nta mpamvu nagabanije aho nkorera les après-midi zose ndazifise ngenda afise amasaha yanje make ngakora uzontuma aho ugomba hose ngende rero ico gihe niho naca nkora ndavuga ati reka ndabihebe ivy'akazi nta kundi Imana izobimenya ingene mbaho ca ndagenda ndasezera directeur ndamubwira ati ndamusaba mugo naho nyene ubwoba bw'ubuzima narabugize ndavuga ati basha sinokwinginga directeur buryaye tukariha umuvakateur tukazomuhemba mu mahera yanje nari guhembwa ayazosigara akayama directeur era umuntu mwiza ahari Imana imuhezagire ndagenda bimubwira ndavuga ati je ngomba kwitaba umuhamagaro ngo nyemerera numva mengo hari kindi kintu nyene Imana izokora ngaheva ngasubirayo wamengo inkene akanya gato yamasubireyo sinumva ngomba kurekura arambwira ati nta na kimwe n'ugende tuzoca duhemba umuvakateur zotora yasigaye narabikoze nk'amezi 3 ha munsi umwe ca ndumva ijwi rimpamagara arambwira ngo mu impundu narakubwiye urekura utwatsi wagumye udufasha
uri hejuru y'imanga, utu twatsi wagumye ufashe tugiye gucika kandi nzoca nkureka utibuka umeneke, mugabo hamwe woturekura wenyene noca ndagusama. Ndiyumvira cico ivyo mbwiwe, ca ndibuka ati aya ni amafaranga mpora nja gutora, akazi narakarekuye sinakarekura gose, nsaba ngo bahembe vacataire ayasigaye nje ndayatora. Rero natoye nitwo twatsi, rero nca ndagenda ndavuga ati Mana aho kundekura ngo meneke, reka basi ntibuke ngwe mu biganza vyawe, ni nawe mu biganza vyawe niho nzoba natibutse ntacomba. Nca ndagenda rero ku kazi ndabwira directeur ngomba kwinjira gukorera Imana bwose ntunganye, amafaranga ndiko ndakira ndayarya ntayakoreye, reka mwangaje umwigisha. Carambwira ati Muhimpundu usanzwe uri umukozi w'Imana, ndi kuko nanje nariko ndavyiyumvira, nari kugutelefona ndabikubwire kuko numva two kwangaja uwundi mu professeur agakora n'amabirete tukareka kugumana umu vacataire. Ca ndasinya rero, ca ndatangura gukorera Imana atakindi ndabibangikanije, atakazi wa 2019. Mbega umaze gusezera ku kazi muri ico gihe wari ufise abana, wari ufise umushinga ntahe, yaravyakiriye yuko uheba akazi hama ukitaba umuhamagaro? Burya Imana ibintu vyose iba yabitegekanije. Jewe yampaye umushinga ntahe sinshobora kumuvuga, abo baba bamuzi benshi barabizi, abanzi baramuzi ingene ameze, aratekereje, aratahura, yarantahuye gose kandi umva ngo nta gakiza yari bwakire. Oya ntiyanabitahura, umva n'ivyo ndimo ntiyabitahura. Je nukuja kubatirizwa navyose mu gitondo saa 12 ntiyaranabizi niyo ngiye, navyose ijoro ico gihe ca 2015 nagiye kubatizwa saa 12 z'igitondo, ndazinduka cane kandi nawe yari kiri muri Katolika, n'umwana wacu w'imfura twaciye tumubatiriza muri Decembre. Je nabatizwe mu kwa 4, nca ngenda gasengera iyo sengera mu bakizwa, nawe agasengera muri Katolika. Ca nasanga umwana we wabatizwe, twaramutwaye kumubatiriza aho muri Decembre. Hama jewe nanje aho mpevye akazi naramubwiye ati jewe Mana yambwiye mpeba akazi. Je yambwiye ati birakuraba, jewe umushahara mfise urawuzi, nta handi mfise nkura nayo, none bizogenda gute? Ndababwira ngo Imana izokwimenya. Cambwira ati nta ngorane, jewe sindakubera intambamyi mu vyo wumva vyo gukorera Imana, sindakubera intambamyi, ntigeze mbera intambamyi. Umaze guheba akazi ukaja gukorera Imana, ubuzima bwabandanije gute mu gihe hinjiza amahera umuntu umwe, cyagenze gute? Ubuzima ntabwo bwagenze neza, ariko Imana buryaye igushize, burya nta mukozi w'Imana adaca mu muriro. Umuriro? Mu muriro ni ukuvuga iyo mu bihe bigoye Imana ifise aho icisha uwu n'aho icisha uwu. Urumva nyene birumvikana yuko amafaranga yategerezwa gukeha ntiyakwira. Urumva abantu bahora bakora ari babiri, hagaca hasigara hakora umwe. Turiha ya nzu y'abandi, turiha n'umwana yari yatanguye kw'ishure, abana biga bari batanguye kw'ishure, nahevye akazi, haca haratangura umwana w'imfura yariga n'abo babiri, abana babiri bakurikirana, abana 3 nibo biga. Ariko Imana yarabigenjeje neza, yagenda ukora nyene ukuntu ntoshobora no gusigura, ariko nta na rimwe yantereranye. Nguko 2019 uritavye umuhamagaro, mbega waciye utanguza ishengero canke vyagenze gute? 2019 imbere yaho naho nyene naritaba n'uwo muhamagaro wa gose ngo mpeba akazi, nkiri mu kazi naho nyene nakorera Imana. Hariho abo twari twarahagurukanye bafise Imana ihamagaye umuntu, hari umuhamagaro yaramuhaye, hariho baratanguye ngabafasha mu muhamagaro wabo, tugakorana. Twarakoranye n'abakozi b'Imana 3, naro twakoranye guhera kuva 2016 aho nasengeye kugera 2018 kugera 2020 twarakoranye n'uwundi, 2020 kugera 2024 tuca rero turakorana n'uwagira 3. Rero nagiye kwinjira mu muhamagaro nyezina w'ico nahamagariwe muri 2024. Gushika ubu rero bimeze gute?
gushika ubu twaratanguye urushengero turakorera ngaha muri sale yo muri Milton twahora natanguye je ndumwe Imana mbize ngo genda utangure muri wa muhamagaro wa 2010 nabwirwa hari ivyo yambwiye hari ivyo yagimbwira mu nyuma yamwe kugenda mu nzu niho utangura igikorwa twa mu nzu ndagenda mu nzu ndi jenyene umunsi wa mbere irazana uwundi umwe turasengana iraduha amasezerano itumwe ingene bizogenda cari icumba c'amasengesho muhira harya nyene umuntu agenda agapfukama agasengera niho natanguriye nyene nicaye ndi jenyene nzanira uwundi muntu umwe turasengana niho acimpa amasezerano yambwiye ati aha ubona mwicaye muri babiri muzohuzura mwongere muje no muri salo muhuzure muvuye muri salo muzobajana ahandi muri sale rero ubuye tugeze ku iyo ntambwe igira gatatu aho mu cumba twarahuzuye muri salo turahuzura turi kuri ya ntambwe igira gatatu muri sale iyo nayo twaratanguye ngaha dukorera ngaha muri Milton ariko baradukurikirana batazi Milton ahiri canke binjiye bobaza gute kugira ngo nabo nimba bifuza kuza kubana namwe bashobore kubana namwe ishengero ryitwa Mind Fire bisigura iki mind ni ivyiyumviro fire ni umuriro ni igihome c'umuriro rero yerekana kugira nagira 2010 niho nasiguriwe maze guhabwa iyo zina niho Imana yasiguriye yerekana nagize muri 2010 kugira nabonye abantu barushe baremerewe bikoreye umusaraba Imana yambwiye ngo bajya abantu barushe nakubwiye nkakubwira ngo genda bajya none ndagutumye ko ujya musaraba uremereye ni ivyiyumviro biri muri wowe baremereye ni vyino si baremereye ariko ikintu kizotuma kibakura kw'ivyo ni ijambo ryanje ni Bibiliya ijambo ry'Imana genda ubabwira ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niryo rizobaruhura iyo mitwaro bafise iyo mibabaro bafise ijambo ry'Imana niryo rizokingira ivyiyumviro kuko harya ahanini umuntu aruha mu mutima ikintu cose satani atera mu vyiyumviro arashobora kuza ahubwo ati erega burya wowe urapfuye kandi koko ndapfuye cyangwa ahubwo ati erega burya ubona ubuzima bwawe n'urya muntu yiyahura satani ahubwo ati erega ubuzima bwawe ni ubuzima ubona ari iki azana ivyiyumviro muri we na Yesu igihe yari mu bugaragwa satani yaraza akamutera akamubwira hama Yesu nawe akamwishuza ijambo ndavuga rero ngo abantu benshi ikintu kiriko kirabica ni mu vyiyumviro wabo ugiye biseruka ku mubiri vyabanje hehe mu mutima vyabanje mu vyiyumviro ahubwo n'icaha ari icaha giza mu vyiyumviro ahubwo ati kora iki erega ugenda ukabesha gutya erega wokora iki niki niki ukumva ni ibintu bije mu vyiyumviro rero kurya Yesu yanesheje satani amunesheje ijambo nabwiye ngo natwe ikintu bizotuma tunesha muri inosi kugira ngo dushobore kuzoshika mu ijuru ni ijambo ry'Imana satani azanye mubwira ijambo ry'Imana rero ijambo ry'Imana ni igihome c'umuriro ni igihome gikingira ibitero satani atuzanamwo vy'ivyiyumviro vyiwiwe akako yataka ivyiyumviro vyacu ijambo ry'Imana rikaca rero rikingira iyo ufise ijambo ry'Imana muri wewe vya vyiyumviro satani yazana ntaco bikugira ni nk'umwampakurashe ugaserukira ku nkinzo Mind Fire muri Milton ni ryari na ryari ubu turacakorana kwa gatandatu isaha 8 kwa gatandatu honyene ego reka ndagushimire dusa n'abarangiza ikiganiro hariho abariko baradukurikirana canke hariho abazotukurikirana cane turavuga ku bakenyezi kuko akenshi abakenyezi barakunze kwikengera na burya tumva yuko hari abavuga yuko atamukenyezi aba umupasiteri n'akahe kajambo wabatekerera nobwira ngo ntibikengere ko Yesu ntiyabakengereye kandi n'Imana ntiyabakengereye n'Imana irema yarabonye Adamu ko adakwiye imuremera umukenyezi kandi n'abagiye bakora buryaye Bibiliya yanditswemo abantu b'abahizi ivyakozwe ni vyinshi kw'isi mugo hari abantu bagiye batogwa barandikwa muri Bibiliya
kugira ngo bizoje bitubera akarero bitwigisha. Muri Bibiliya ya kera hariho abagore tubona babahizi mugabo yabikoranye nkabura abagore, abo bagore bakoze mu minsi yahera bose babikoranye ubwenge, ntabwo babikoze bishira hejuru ngo nuko ngo nka Debora muribuka yuko yabwiye wa mugabo ati umva ingo tutabarane, ntibaze kuvuga ngo umugore niwe yatabaye. Aramubwira ngo tugende, barajana ku rugamba barica n'urya mwami muribuka wa mugore yamwishe Sisera, urya mwami Sisera yaramwishe urya mugore ngo amwicisha ubwenge, akoresheje ubwenge. Uwo n'umugore yakoze kirya gihe cyo mu bacamanza. Hariho undi mugore tubona Esther, igihe Abisirayeli Hamani yari yabahamye gose n'umwami akandika ivyete kugira ngo bicwe. Rero muribuka Morodekayi nyene yagiye kumubwira ati ewe nutahaguruka Imana yashobora gucisha ahandi igatabara Abisirayeli, ariko haguruka, ni wewe ntuzi impamvu Imana yakugize umwamikazi. Urumva rero ko yari yaratowe Esther. Esther nawe akoresha ubwenge abwira umwami, yemera guhara amagara yiwe, kuko Bibiliya yatubwira yuko umwamikazi ari gusa imbere y'umwami atari umwami yamutunze inkoni yari ashobora no kwicwa. Ariko Esther arasenga, ngo yafashe iminsi 3 asenga n'inshoreke we yisonzesha, avuga ati kubw'ubwoko bwa Isirayeli reka mpaguruke. Esther arahaguruka, ahamara agenda atumira umwami avuga ati Nahamani muzanane, agira ubwenge, Abisirayeli barakira kubwa Esther. Hariho uwundi mugore, hari abagore bagiye bakiza, turi ku mugore bita Abigail, nawe n'umugore igihe Dawidi yari mu ishamba muribuka yarasonje ngo aragenda gusaba utwo kurya, umugabo wiwe aramwima aranamutuka, ariko Abigail agira ubwenge akiza urugo rwiwe. Tuje mu isezerano risha, hari abagore bagiye bagendanira Yesu. Hari umugore umwe yakiza yasanga kwiriba, akamubwira ati mpa amazi yo kunywa, mugabo Yesu afite objectif yo kumuha agakiza, bakaganira. Uwo mugore yumva Yesu, ntiyumva ntiyomwigumizamo, aca ariruka ngasiga umubindi wiwe, agenda guhamagara n'abagabo bose, aravuga ngo murabe nimba ari we Mesiya, ajana ubutumwa bwiza, aranonsa Kristo Yesu. Hari abagore igihe Yesu yari yazutse, nibo biyumvira ati turagiye kumva ya Yesu, turagiye kuraba Yesu. Arabiyereka, ndibuka basanze imva yuguruye ngo bagiye barirukanga barasubira inyuma, baja guhamagara abigishwa ngo murabe ivyabaye, nimba umwami wacu bamwivye sinzi. Bagenda barirukanga, bahaza ngo Petero na Yohana baza bariruka. Umwe yarahagaze, Petero yarahagaze kumva ntiyinjirayo, mugo Yohana yinjirayo, ngo arabona igitambara cyari kimufutse ku mutwe, arabona impuzu, hama caragenda. Mugo Mariya we ntiyagiye, yagumyeho avuga ati umwami wanje Yesu ari hehe, agumaho yanka kuva muri iyo mva. Yesu aca aramwiyereka. Umve ba bagabo bagiye atabiyeretse, ariko Mariya yagumyeho, Yesu aramwiyereka, aramuha mission, aramubwira ngo genda ubabwire, genda ubwira abigishwa. Rero natwe mission twarayironse yo kuvuga Kristo Yesu. Ntabwo turabahereza, nta bimaze ducumita, ubuherezi bwaravuyeho. Nimba ajya yaramantuze ko amategeko kwa Mose k'icyo gihe, ariko Kristo Yesu ubutumwa bwiza yazanye, yabwiye abantu bose ngo mugenda mwigisha abantu ubutumwa bwiza, mubahindura abigishwa banje. Iyo umuntu ahindutse umwigishwa wa Kristo Yesu, si ukuvuga ngo n'umugore canke n'umugabo, nawe araheva akagenda agahindura amahanga. Yavuze duhindura amahanga. Jewe ubutumwa bwiza ndabwumvise ngahinduka, ntegerezwa nanje guhindura abandi bagahindura abandi. Si kuvuga abagore cyangwa abagabo aribo bahaye misiyo yo guhindura amahanga. Oyaye, ni buri muntu wese yahindutse. Yesu umuntu avuga ngo none ngo mushaka kuvuga ngo muri za ntumwa 12 bakunda kuvuga ngo nta mugore yari arimo. Erega mu ntumwa 12 n'abajya 70 ntibavuze ngo harimo abagore cyangwa abagabo. Ibintu byose Bibiliya yambwira neza ngo erega ibyabaye byose ntivyanditse muri Bibiliya. Ariko abagore bakoze igihe cyo kwahise turababona, barahari muri Bibiliya, barahari, buzuye mpwemu yera. Igihe mpwemu yera idufasha gukora n'igiki, si mpwemu yera tuba twuzuye. Mpwemu yera rero baramuzuye igihe bari biyugaranye, ngo hari abantu 112, ngo muri abo harimo abagore. Barabitubwira mu ijambo ry'Imana. Rero abo bagore barimwo nabo buzuye mpwemu yera. Igihe wuzuye mpwemu yera nta kindi, na Paulo avuga yuko nta bagabo nta bagore, iyo wuzuye mpwemu yera
kandi no mw'ijuru Yesu aravuze ngo tuba tumeze nk'abamarayika no mu bikorwa c'Imana tuba tumeze nk'abamarayika wuzuye mpwemu yera ukaba ufise umuhamagaro ukaba warakiye Yesu mu bugingo bwawe mubwira abandi nuko rero abakenyezi batogira ubwoba batovuga nta vyaha baba barimwo kuvuga Yesu wari wese afise ubushobozi yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera nta jambo ry'Imana ntirimuza kumuvuga. Muhimpundu reka ndakubwire ngo kuhaje murakoze hama n'umukenyezi wese ariko aradukurikirana ndamutera intege mwibango ryose abarimwo cambere rumva yuko abakenyezi baremewe n'imbere y'Imana barakoze kandi na Bibiliya irabivuga nuko reka ndagushimire kumbure n'ikindi gihe tuzogukenera tuzokuronka nzobita shimire n'abakunzi bacu bariko baradukurikirana ariko mbere yo kuturangiza reka ndagusabe usenge ndetse unasengere n'abakenyezi bariko baradukurikirana kumbure bashobora kuba bafise umutwaro no munsi bafise ihamagarwa mugabo biyumvira uko bazobitangura bakabibura. Data mw'izina rya Yesu Kristo turagushimiye ku mwanya mwiza twariko turaganira ku vyo ukora mu buzima bw'umwana w'umuntu ku vyo yakoze mu buzima bwanje kubw'umuhamagaro. Rero umukunzi wacu mwiza Yesu turasengeye n'abandi kuko Kristo Yesu waravuze ngo ibisarurwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. Hariho abimbuzi b'abapfasoni nkanje b'abakobwa, hariho mwami Yesu Kristo abashobora kuba bariko baritinya bakagira ubwoba Satani akabereka iki na kiriya, ariko Kristo Yesu ndakwinginze ubahe inkomezi kuko uri Imana yuguruye ntawugara, ntabwo ishobora kuzibiranya iyo wuguruye, ntabwo ishobora kuzibiranya umuhamagaro washize mu mwana w'umuntu. Rero ndasengeye buri wese ahari Yesu Satani nta kindi kigwanishwa afise ni ubwoba ateza umwana w'umuntu, ariko waravuze ngo ntutinye. Rero mwami Yesu Kristo buri wese ahari ndamwatuye ko kudatinya, uwari mu bwoba ntatinye mu izina rya Yesu Kristo. Inkomezi za mpwemu yera zimwuzure kandi zimushoboze. Urakoze Kristo, nsaba umugisha nino televiziyo na bano bantu baduha ikiganiro twari kumwe nabo n'abakunzi ba Holy Kanani bose. Kristo Yesu wuzuze inkomezi zawe bakomeze gukwiza ubutumwa bwiza benshi. Kristo Yesu bakomeze kuza kuri wewe, ni mu izina rya Yesu tubisenze, amen.